nagira mbwire Inesi rezo sosiyo ni kimwe ariko icyo wamenye n'ikindi, icuri n'ikindi. Uko mumubona siko yavutse ameze. Inesi yavutse akomeye. Nagira mbwire abana b'amarezo sosiyo. Mukuru wa Inesi yatubwiye historike ya Inesi. Nashaka muremesha. Uvyo Idrissa yakunze kujya kuko kurimo. Abavuga rezo sosiyo cyane n'uyu kuko Idrissa Mamon yaciye henshi, yaramukanye na benshi, yavuganye na benshi. Mugabo uko kuboko niho kwatumye Idrissa afatwa neza. Yavutse akomeye. Mugabo avukana ibiro byinshi. Aca yakigwa n'umuganga w'umudokiteri. Ibi bintu mwemeye twebwe turiko turabona abajene bariko baratudeseva muri kino gihe, ugasanga abana bariko barubakana inyuma y'imisi mikenya bagaca gusaba ama divorce. Turabinginze ibi bintu ntibize bibe mu rugo iwanyu, mugende mwubake urugo rukumye, mubandanye mukundana kuko mwagize choix unique, mwamaze guhitamo vyaheze. Bijya bintu mwatuye mu rusengero n'ibyo mwatuye hariya muri etat civil, ibi bintu muze mubigendere, ntimuzoduhamagare ngo tuze kujera ingorane kandi mwubatse murenze imyaka 18, ntimuzoduhamagare ngo byabananiye. Turabinginze. Woba wifuza kwambara igitambara kizima gikomeye, karite nziza kandi kukabeyi katavuna? Magazine Robot Happy yaje hageze. Sezera kwambara za mpuzu zicuyagurika, zitaramba, ziguma zitagurika, zama zitabuka ku buryo zungu ubucuti n'umutayeri. Dufise amatisi y'ubwoko bwose, iz'abagabo n'iz'abagore. Iz'abagabo turafise za lemukunda, amajinsi, amakarkar, amareyo, amavelu n'izindi z'ubwoko butandukanye ziyobeye kandi zimeze neza. Iz'abagore turafise tissu dentaire, tissu satin z'ubwoko butandukanye nka Milano, Tanasha, Sukari, Americain. Sivyo gusa, turafise ivutaro n'udupira twazo, organza, soie n'izindi z'ubwoko butandukanye. Mufite umubaza muradusanga kuri Galerie Lilia A14 Avenue de la Mission munsi y'ikiraro ca Bankobu kw'ipaverija kuri Saint-Michel. Canke mutwakure kuri 79 70 45 53. Ubusimra razimbwa ucegwa ntambaze. Magazine Robot, you the one. Jenny twa Marie Concessa Maruik. Ndi mama wa Idrissa kandi ndumva yuko uyu munsi novuga ijambo rikomeye cyane kubw'aba bana. Fise amajambo atatu numva ngomba gushikiriza. Ijambo rya mbere ni ijambo ryo gushima Imana. Yesu nashimwe cyane. Ni ijambo ryo gushima Imana kuko umunsi wa mariage ni umunsi mukuru udasanzwe, kubera yuko ari projet y'Imana, nkuko mwabyumvise mu ngoro y'Imana, n'umugambi w'Imana hama mwe mugashira mu ngiro, kandi twese twarawushize mu ngiro. Rero ni umugambi w'Imana, Imana yacu nihabwe icubahiro. Ndashimye Imana cyane kuko uyu ni umwana wanje agira gatatu yubatse urugo, kandi yubatse urugo hariho abana batari hafi, umwana ari hafi mu bavukana b'amaraso n'umwe. Ndibaza yuko nza kumuha umwanya nawe nyene akagira icyo ashikirije. Rero Idrissa, ndagushimiye cyane ko watuzaniye uwundi mwana mukazana. Twebwe iwacu tuvuga bakazana mu izina, turavuga mukazana cyangwa mama naka. None rero ndagushimiye kugeze ikirenge mu cya Dieg, ukagera ikirenge mu cya Kacisi bakuru bawe, hanyuma nawe ukangura umuryango. Rero muri uko kugushimira ndanashimiye cyane
umufasha wawe yakwemeye, nabonye ingene mwabitweretse, ingene mwakundanye, kandi by'ukuri turabashimiye kandi turamuhaye ikaze. Ndaza guhava mpamagara uwukurikira. Je vais vous appeler, vous allez m'excuser, mon cher Jean. Je vais vous appeler dans un instant pour accueillir votre petite sœur, parce que vous avez eu une sœur qui vous a accueilli. Elle va attendre un tout petit peu. Je vais vous appeler pour accueillir votre petite sœur. Nahinduye ururimi kubera impamvu. Nahinduye ururimi kubera impamvu. Kubera uwukurikira umushingantahe wa Pacis ibi turiko turavuga ntavyo yumva. Rero ndazi yuko ururimi aza gukoresha ubwumva. None rero kibondo turaguhaye ikaze, kandi nk'uko umwubahwa yaserukiye umuryango yabivuze, turabijeje ko tuzogufata neza kuko n'abandi tubafashe neza. Haleluya. Tuzomwereka harahura umucanwa, tuzomwereka havoma amazi, kandi tuzomwereka urukundo nyarukundo, atari urukundo rw'agahemo. Kuko murazi hariho abantu bakundana by'agahemo, mugabo twebwe ntituzomwereka urukundo rw'agahemo, tuzomwereka urukundo nyarukundo. Ijambo igira kabiri ni ukubasabira umugisha ku Mana. Ni ukuri Imana yo mu ijuru yabahaye gukundana, yabahaye kumenyana, izobahezagire, zibitwararike mu buryo butangaje, kubera yuko ibi bintu mwemeye twebwe turiko turabona abajene bariko baratudeseva muri kino gihe. Ugasanga abana bariko barubakana inyuma y'imisi mikenya bagaca gusaba amadivorce. Turabinginze ibi bintu ntibize bibe mu rugo iwanyu. Mugende mwubake urugo rugumye, mubandanye mukundana, kuko mwagize choix unique, mwamaze guhitamo byaheze. Bijya bintu mwatuye mu rusengero n'ibyo mwatuye hariya muri etat civil, ibi bintu muze mubigendere. Ntimuzoduhamagare ngo tuze kujera ingorane kandi mwubatse murenze imyaka 18. Ntimuzoduhamagare ngo byabanani. Turabinginze mwamaze kugira choix, mugende mwubake rugume, abana banyu muze mubaha indero nziza. Imana ihezagira ahantu hari amahoro, mukora ibikorwa by'amaboko yanyu. Imana irahezagira ibikorwa by'amaboko yanyu, mutunge mutunganirwe, muronke ibyo murya n'ibyo musigaza n'ibyo mushora n'ibyo muha abagenzi. Ubu n'umugisha tubasabiye ku Mana. Mugire urugo rurimo amahoro, urugo rw'abajene batagwana, urugo rw'abajene badatukana, niho Imana izokwitwararika ibyayo. Ikigira gatatu cyo nagomba umuryango wa Niyindere Andre tubagabire. Hanyuma nitwaheza kubagabira cyangwa kwereka ugiye gukurikira aca akwakira mu muryango. Je ne sais pas la façon que vous allez utiliser pour l'amener dans la famille, mais vous allez l'accueillir. Tugomba tubagabire. Ngo basabe muramukazi wanje anzanire ingabire tugomba tubahe, kandi muri iyo ngabire harimo imwe y'umuryango, iyindi ni ingabire yiwanje personnel. Nicyo gituma rero ngomba nsabe nababwiye yuko abana bandi batari hafi. Hariho umwana umwe nyene w'amaraso ari hano, Dr. Pacis Muhehe, nawe nyene nta bino, mugabo yaraje kwifatanya natwe muri uru rubanza, asanzwe wa mu gihugu cy'Ubudage. Il va amener aussi son époux parce que ce sont toujours mes enfants. Vous allez venir ici. Ni umwe, abandi bari hanze bose, mugabo umwe ari muri mission de travail. Hariho rero n'uwundi naronse nawe nyene y'ingabire yazaniwe na Dieg, sinzi mama Muco iyari, naze hano ni umukazana w'umuhungu mukuru. Tugomba rero dutange ingabire. Ni umuryango munini, mugabo murumva yuko ari abana bagiye kuronderera hanze.
ariko badutumye. Ingabire ya mbere rero ni y'umuryango. Ngomba muyugurure murabe ikintu kiri ngaha. Muce mutubwira ikirimo. Repubulika y'u Burundi, intara Cibitoke, komine Rugombo, urupapuro ndangatongo numero 05/13.001378, itariki 26 z'ukwa kabiri 2024, musitanteri wa komine, amazina Gilbert Manirakiza, umukono n'ikimangu kidakoresha irangi ca komine. Umwidondoro wa nyene itongo, amazina Maniragaba Idris, aho aba icicaro c'ishirahamwe Bujumbura, itariki y'amavuko 1991, amazina ya se n'indereye, amazina ya nyina babibike, ikarata karangamuntu numéro D.0501/700. Kudondora itongo, zone Rugombo, umutumba Rukana 2, agacimbiri Inyange, ibikorwa by'itongo, indimo. Ingereranyo y'uburinganire 2 hectares. Reka ndabasabe mugenzi ngaho iyo rero Ingabire, mugende murime imyumbati, murime ibigori, murime ibiharage, murime itomati, kandi mworore, kuko ubu n'intore ambasaderi ariko arashyiriramo n'intore n'irengarenga, nta kintu na kimwe kitahaba, n'agapiripiri umuzokarime, kandi mworore kugira ngo bigwire. Imana ihabwe icyubahiro. Iyo ni Ingabire y'umuryango. Ingabire rero igira kabiri, kubera nzi yuko ubugeni buri kuri live, ndazi neza yuko biri kubirakurikirwa n'isi yose, ibintu biri ngaha nabyo mwuguru muraza kubirabira muhira, yego. Imana ibahezagire. Ingabire ya gatatu ni ikimenyetso cy'umukobwa aje kwayirwa imbo. Ni ukuvuga yuko ategerezwa kumenya gukenyera ibitenge, akamenya gushonesha iribaya ryiza. Rero nagiye kurongorwayo nanjye ntazi kwambara ibitenge, umugabo kandi abagore babo babagurira ibitenge byiza. Rero naje Ingabire umenye yuko uzoza urakenyera, nibyakunda uzoshoneshemo n'agashati k'utware wawe, mengo biraharawe, irahezagire. Nk'uko umuvyeyi bivuze ngo turi ku marezo sosiyo, n'ivyo turasoma ku mbuga ngurukana bumenyi amakomatera haca, ariko nagira mbwire Inesi, rezo sosiyo ni kimwe, ariko ico wamenye n'ikindi, icuri n'ikindi. Uko mumubona siko yavutse ameze. Inesi yavutse akomeye. Nagira mbwire abana b'amarezo sosiyo, abarondera amavyuzi muyarondere. Yavutse akomeye, mugabo avukana ibiro byinshi, aca yakigwa n'umuganga w'umudokteur yari muri stage. Ico gihe ariko araza ntivyagenze neza, yaramuvunye ukuboko. Aje kuko umuvuna, ubwo nyene aca arafuka amabwira umuvyeyi wanje, muvyeyi jewe ndafukamye ungirira ikigongwe
nimba udashaka yuko igitabo canje umunsi gihagarara. Mama akivyumva abibonye ntiyashira umutima cane kubejeje kuba, ariko ashira umutima ku ingabire Imana ihejeje kumuha. Ntiyitwararitse ibihejeje kuba, yaravyiyumvira ko cane, maze aca mubwira ati kibondo humura, igikuru nuko umwana twamubonye. Ariko ntivyatebeye aho, umuvyeyi we papa vyara Imana iguhezagire yagize ati mwana ko bigenze uko, Inesi baramugiriye operation y'ukuboko, hajya arimwo ivyo bamushizemo utwuma, agira operation n'abadoktori b'abazungu b'abaspecialiste bavuye hanze. Ico gihe bari baje kuri komande yiwe kugira ngo bagerageze, bacamusaba yuko bomumuha ngo bamutware, ariko umuvyeyi wanje aragira ati nukuri ivyo nivyo tuma ndabaha umwana wanje, jewe ntaco azomburana. None muvyeyi yaramwigishije, uyu mubona ngaha ni umuauditeur. Ikiryohera ni kimwe, nuko papa atigeze yumvira ati ko ibi bishitse reka ndamureke ahubwo ndamutware mu myuga kubera avukanye ubumuga. Ariko nagira mbwira abantu bose bari ngaha, ibi inye sivyo yabonye bivuga uko, ntivyashitse kurya umuntu ashobora kuva ngaha akagira isanganya hama hakaba izindi mpanuka zitamuhuyeko. Rero ntabwo mashimire cyane bimwe vy'umwihariko umuvyeyi wanje n'undi atakiriho, kuko ngende bafashe iya mbere bakamwigisha. Mbere Inesi aranabakundira, ariga ntiyagenda bimugora, ariga amashuri yose arayaheza. Nagomba tumukomere amashyi. Nuko Gayeri yihangane, ndabizi nuko yabitubwiye, ariko byari byiza ko ndamushingira nawe kugira ngo yiyumve amahoro, kuko kenshi ivyo biratuma umuntu yumva umenga arabaye ukuntu. Rero ikinejereje gisumbuye umunsi, twari dufise impungenge ati none uyu mwana wacu niyubaka bizogenda gute? Mugisha mumu ingo Imana ikora ibitangaza. Imana igira ati ntimugire ibibazo, ariko ngira ndabereke ko ari jewe nikoreye. Imuha umwana nguyu uyu munsi akakwiza imyaka 2 irenga, aramurera duhiriwe duhishije rero uyu munsi. None gaye we kugira Imana, umwana yashoboye kurera ari wenyene uyu munsi, ko agiye hamwe n'abavyeyi, ko bavuze ngo umukenyezi n'amaboko 1000, ibi bintu bizogorana koko? Tubakomera amashi. Twari kugira ngo uyu munsi Mugisha Zabeli naha abandi bose bakunda umunyamujumbura ingene atambuka afise demarche y'aba grand frère, urabona bimeze neza cyane. Akanya ni gwanyu nyakubahwa honorable. Ego nyakubahwa mushingantahe Idris n'umufasoni wiwe, banyakubahwa bavyeyi n'umunsi mweje kuramura mugasora, ubaho mwese muri ngaha, mwese mucubahira Imana yamuhaye, tugira amahoro n'urukundo mu miryango yacu. Jewe kigutse kitavuze bacita cane, jewe nagira ngende mugabo numva birase muntu, jewe sinogenda nagaragaje umunezero aho umuhungu wanje Idris n'ubundi mukobwa wanje, kuko Simoni turavuka, Simoni azigiri mutoyi turavukana, bavutse mbona nawe we turahura uca umwana wanjye. Icyashimishije ni uko yaje gusaba irembo, yaje gusaba irembo kugira ibintu bigende neza. Aca nshima cyane kuko umuhungu wanje atamaramaje, kuko iyo amaramaza kuri Simoni nibyo Simoni agenda amwemerera sinonsa honje. None umunsi ibyo twayaze wa mwaka
hahanze uno munsi byose twavuganye biragiye mu ngiro. Dushimire Imana. Ikindi nshima umuhungu wanje mukuru wa Ines yatubwiye historike ya Ines. Nashana muri menshi uvyo Idrissa yakunze kujya kuboko kurimo abavuga rezo sosiyo cyane n'uyu bwo kuko Idrissa Mamon yaciye henshi yaramukanye na benshi yavuganye na benshi mugabo uko kuboko niho kwatumye Idrissa afatwa neza nuko muri amaisha kuvuga nta gahigi rero yuko kuko Imana iri kwishatse aha turashobora tukomeye ugasanga yuko ukagenda wavuga kuko ni ibintu bisanzwe cyane urema yuko ndamuzi kuva akiri muto nacatakora mu kubera ko yakuboko ari umunsi urasiba mu kujya atari hari mama atari hari ngo bigende nabi ariko kukwakira menye rero yuko ku kuboko niko cyane Idrissa yashimye kuko hariho benshi baramwifuza mugabo kubera uko kuboko barufise yagiye kuri bo yagiye kuri bo naba rero na jewe nashaka kugabira hariho bofre yakugabiye icyuma ukoresha nibaza ko bakugabiye appareil photo nanjye ndakugabiye drone nawe zomuhana ndakugabiye drone iyo drone izogura inka izogura intama izogura ibyo ushaka ejo mu gatondo aho ukera uruhutse uzoshuza n'umupfasoni wawe iyo drone sinayugurura yagushirize Imana irahezagire murakoze amashyi menshi kuri honorable Bobi warabuze eske Sibit Idriss na Ines félicitations Muramakara ni muhurubeya muragubake ruguru mubyare muheke urugo rwanyu. Thank you. Sinaje kuririmba ariko ndabakunda cyane abavyeyi mumeze neza nariya muraberewe. Nitwa Natasha la Amazi uno munsi nitwa la mariage Sibit rero nanje nazana agakado gato juste derrière ngaha nyene yavunaguye inka aravuga ati reka ndayivunagure neza mwibahasha bahasha kangana n'amafaranga imiliyoni 2 z'amafaranga y'amarundi bantu b'Imana akaba abahaye kugira ngo sigikire urugo rushasha maze mwino minsi batanguye ubuzima bushasha bishobora kubafasha nuko rero abafotografe badufashe kugira ngo bashobore gufotora neza cyane bino bintu bibe nibagirwa Natasha nako tagira kugira ngo ashobore kubandanya sigikira Burundi bahasha ku miliyoni 2 akaba kugasikiriza umwamasi menshi bantu b'Imana ayo mazina nyuma kumira yazo umwamasi menshi murapfa nuko biba bimeze uko ariko Natasha tumusaba kuba imbere Maître Muvaya yavuze ati sirovaga Natasha Maître Muvaya yavuze ati atafoto ntacabaye ntitwovaga foto zarije atafoto ntacabaye nuko ifoto nziza rero abahinga mu gufyatura agafoto bakerebuke biba bimeze neza nuko bikaba bimeze neza murakoze cyane nizere ko bino ari ibintu ntibagirwa biba bimeze neza dusabe abahinga mu gufyatura udufoto